imbere ya byose tubanje gushimira Imana iyo yatubungabunze ikadushikana kuri ino saha turi bazima. Kuri uyu munsi uri hejuru twazindutse twitaba ubutumire bw'umugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi severe mu mpfunyapfunyo mu gisabisho gisozera ibikorwa vyawo vyaranguwe kuva igenekezo rya 14 Ruhuhuma uyu mwaka mu ntara nziza za Rutana, Cankuzo, Ruyigi na Bujumbura. Nk'uko mwabishikirijwe uyu munsi ico gisabisho kiriko kibera ngaha mu ntara ya Rutana no mu ntara ya Ruyigi. Ejo aho bukera kikaba kizobera mu ntara ya Bujumbura. Ubu butumire twabwitavye duserukiye inama nshingamateka mu ntumbero yo gutera intege umugwi severe. Twaje kandi kwifatanya n'abarundi duserukira banyotewe kumenya ukuri ku marira yayo muri kahise ku Burundi. Inama nshingamateka isanzwe ikurikiranira hafi ikongera igashigikira ibikorwa birangurwa n'umugwi severe. Kanatsinda ibwirizwa nimero 1/72 yo kuwa 6 Munyonyo umwaka wa 2018 rishiraho umugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi severe. Mu ngingo yaryo ya 69 iratomora neza ko umugwi severe ushikiriza icegeranyo cawo inama nshingamateka na nkenguzamateka zikoraniye mu nama ya bose buri mwaka no mu mpera y'ikiringo cahawe uwo mugwi. Ingingo ya 68 y'iryo bwirizwa irategekanya ko leta nayo nyene ishikiriza inama nshingamateka na nkenguzamateka uko ishira mu ngiro ivyo vyasabwe n'umugwi severe, ikongera igatanga isiguro kuvyo itashoboye gushira mu ngiro. Bisigura neza ko inama nshingamateka na nkenguzamateka zifise uruhara runini mu gutunganya umugambi w'igihugu wo kumenya ukuri kuri kahise k'Uburundi bwacu mu ntumbero yo gutsimbataza ubumwe hagati y'abarundi bose rimwe. Bana kubahwa batumire bahire wese mu cubahiro Imana yamuhaye. Nk'uko mwabikurikiranye kw'igenekezo rya 20 Kigarama umwaka wa 2021 umugwi severe warashikirije icegeranyo c'intambwe ya mbere cerekanaho ugejeje ibikorwa vyawo inama nshingamateka na nkenguzamateka zikoraniye mu nama ya bose. Mu gusozera iryo koraniro inama nshingamateka na nkenguzamateka zarasohoye itangazo ryemeza icegeranyo c'umugwi severe gishira ahabona ukuri ku vyerekeye uguhonyanga bimwe vy'agahungabunwa agateka kazina muntu kabaye mu myaka y'igihumbi 1972 na 1973. Iryo tangazo rikaba ryaremeje kandi ico cegeranyo c'umugwi severe giha izina iryo bara ryabaye muri iyo myaka. Iryo zina naryo akaba ari ihonyabwoko ryagiriwe ubwoko bw'abahutu bo mu Burundi, ubwicanyi ndengakamere bwakorewe abahutu bo mu mihingo yose y'igihugu, ubwicanyi ndengakamere bwakorewe abatutsi bo mu manuko bw'igihugu, ubwicanyi ndengakamere bwakorewe abanyagihugu bo mu bwoko bw'abatwa cane cane mu ntara z'ubu za Mwaro na Muramvya. Muri iryo tangazo inama nshingamateka na nkenguzamateka zarasavye leta ibintu bitari bike yoshira mu ngiro. Ibikuru bikuru vyerekeye ugusaba no gutanga ikigongwe mu ntumbero yo kunywanisha abarundi, ugusaba ikigongwe ku rwego rw'igihugu imiryango yose yaburiye ababo mu bwimo bwo mu myaka ya 2022 na 2023, gushiraho urwego rw'ubucamanza rujejwe gukurikirana abakoze ubwicanyi baze gusaba ikigongwe, gushinga umunsi wo kwibuka
ihonyabwoko ryakorewe abahutu bo mu Burundi mu myaka y'ibihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri na mirongo irindwi na gatatu, kwemeza ibwirizwa ry'icibutso ryubakiye kandi ishimikiye ku gusaba no gutanga ikigongwe mu ntumbero yo kunywanisha abarundi. Banyakubahwa batumire bahire umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye. Nk'uko mwabimenyeshejwe, umugwi Severe umaze kurangura ibikorwa bitari bike mu ntumbero yo kumenya ukuri ku mabi yashikiye abarundi muri kahise k'igihugu cyacu. Turakeje rero umugwi Severe kuri ivyo bikorwa bifise intumbero yo guhumuriza abarundi no kubafasha kunga ubumwe. Tukaba tugusavye ko ubandanya udohoza n'ayandi mabi yose yabaye mu gihugu cacu wisunze ikiringo wahawe. Inama nshingamateka irashimiye abenegihugu bose badahengeshanya guha umuco umugwi Severe ku vyo bazi bakorewe canke bakoze. Turakebera abo bose bafise inkuru botanga mugabo baguma mu gacerere, ko bofasha umugwi Severe mu gushira ahabona ukuri koshikana ku mahoro arama, kuko na kare ukuri ntikunyegezwa. Uko kuri kuriko kurashirwa ahabona ni ukuri kutajanirana, ni ukuri kuzira ikivunga, mu ntumbero y'uko umwe wese yemanga ku gatwe kiwe ivyo yakoze, kugira ngo nk'uko bivugwa mu Kirundi, umwana w'imbeba ntazire urwango rwanyu. Noneho twobibutsa ko n'uwo bafise ico yiyagiriza agira ikigongwe mu gihe yemanza amabi yakoze kandi akanasaba imbabazi nk'uko bitegekanijwe mu ngingo ya 61 y'ibwirizwa ishiraho umugwi Severe. Inama nshingamateka irashoboye gusaba leta ko yobandanya ishigikira ibikorwa vy'umugwi Severe mu kuronsa uburyo bwose bukenewe mu kurangura imirimo yawo. Inama nshingamateka irashigikiye leta mu gikorwa cyo gushira mu ngiro ibisabwa n'umugwi Severe mu cegeranyo cawo uheruka gushikiriza inama nshingamateka na nyungamateka kw'igenekerezo rya 20 Kigarama 2022 hamwe na leta nyene kw'igenekerezo rya 22 Ruhuma 2022. Inama nshingamateka irashoboye gushimira abo bose baterereye agacumu k'ubumwe. Turasabye n'abandi ko bogira nk'abandi mu gufata mu mugongo umugwi Severe. Ku bwayo inama nshingamateka ntacyo itazokora mu gushigikira ibikorwa vy'umugwi Severe gushika urangije imirimo yose wajejwe n'igihugu. Bana ko abatumire bahire umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye. Mu gusozera iri jambo twashaka tubibutse ko mu guhimbaza isabukuru rigira 31 ry'ubumwe bw'abarundi, umukuru w'igihugu cacu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ariwe kizigenza wa leta mvyeyi, leta nkozi, yahimirije abarundi kwisunga icivugo c'ukwezi kwa kabiri kivuga kiti turengere ivyabaye, twibuke ko turi umuryango umwe. Yongeye aributsa abarundi ko abakurambere bayamaze bati intibagira ibana. Turasabwe rero ko twokwirinda ishari n'ibindi vyose vyoducanishamo, maze tukitwararika ibikorwa biteza imbere igihugu cacu, kanatsinda umwaka wahariwe uburimyi kugira bube aribwo butubera isoko ry'iterambere rirama. Gutyo twimbure, turonke umusesekara, tugire ivyo dufungura n'ivyo dushora mu gihugu hagati no mu makungu. Muri ico gihe tuzoba dushize
mu ngiro cya kivugo cy'umukuru w'igihugu kivuga kiti umunwa uronke ibyo ufungura, umufuko nawe uronke ifaranga. Tukaba rero tubashimiye ko mwaguteze yombi. Imana ibandanye ibaremesha, yongere ibahezagire. Murakoze.